Ndabaye ikaze muri kino kiganiro kigira ca 21 mu makuru yaranze ino ndwi mu Burundi. Tuza kuganira ku nkuru zibiri n'abatumire buno munsi. Iya mbere mwarumvise inama yabereye i Bruxelles yahuje abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura bari kumwe n'abari mu mashirahamwe yigenga adahanira ivyicaro vya politike. Abarundi bahurike mashirahamwe y'abarundi baba mu mahanga ndetse n'abandi barundi benshi basanzwe bakora ivyerekeye ivyo mu gihugu c'u Burundi mugabo bari hanze n'abandi bagwanya ubutegetsi bw'Ibujumbura. Marumvise yuko bashise ikintu citwa forum civique. Iyo forum civique tuvuga ko ari ihuriro rya bose kugira bashira hamwe inguvu bashobore kugwanya ubutegetsi bw'Ibujumbura cyane cyane bashobora kugwanya umugambi wa Petero nkurunziza wo guhindura ibwizo shingiro ku nyungu ziwe. Iyo ni inkuru ya mbere. Iya kabiri rero yerekeye ingingo umugambwe cndd wafashe wo kugira Petero nkurunziza Imboneza yamaho y'umugambwe. Tuza kurira naho nyene ivyerekeye iyo ngingo cndd FDD yafashe n'izindi ngingo zakurikiye zerekeye yuko ku minsi ya kane hazokwama ahari amasengesho mu gihugu cyose n'amafungo ku muntu wese yitwa yuko ari umurundi ari mu mugambwe cndd FDD. Ntarandiye rero kandi ababwire abo turi kumwe abatumire buno munsi ni babiri. Wa mbere n'umupfasoni Anani Yuhire kasanzwe ari mu ndongozi za radio Inzamba agateka kawe ndakora mu kijana. Mwiriwe muco. Ego wa kabiri ni Bob Rugurika akaba ari mu buyobozi wa radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ndakora mu kije. Ndabara mu kije muco. Ego ndabaha ikaze mwese rero ntarandiriye rero inkuru ya mbere navuze yuko ari yerekeye inama yabereye i Louvain mu Bruxelles yaheze ku munsi w'Imana aho bavuga yuko bafashe ingingo yuko babandanya bari hamwe bashira inguvu hamwe abanyepolitike tavuga rumwe na leta n'abandi bose bari mashira hamwe atandukanye y'abarundi bashaka yuko ibintu bihinduka mu Burundi. Bob Rugurika warumvise yuko hari ingurane yabaye bamwe hari abavyanse batagiye none ko twabonye mu byo bashikirije bavuga ivyavuye mu icegeranyo bavuga yuko bagiye gushiramo inguvu hamwe kandi byagenze neza bose bashoye kumvikana byo kuri izo nguvu zaragiye hamwe uko bayivuze. Murakoze kuri ico kibazo. Nagomba mu nkundire gatoyi kuri irya nama iheruka kubera mu Birigi 11 kumbure ngira ico mvuze yari ya kabiri ya mbere yabaye muri 2017. Ego nkuko bivuze nyene hari harabaye inama ya mbere mu 2017 hari mu kwa mbere hari kubengo hari mu kwa mbere. Hama iyo nama iraba kandi ico gihe nta n'injyane zagaragaye kuko nk'abari bagize urunani senarede bose barayitavye. Hanyuma abari mu mashirahamwe ataho yegamiye mu vya politike baritaba, abamenyesha makuru bari mu buhungiro n'abandi migwi y'ugwaruka n'abakenyezi eka mbere n'abasanzwe bahurukiye muri diaspora abarundi baba mu bihugu vyo hanze. Amashirahamwe atandukanye yaraserukiwe. Hanyuma muri iyo nama ya mbere haravuzwe ibintu vyinshi kandi vyiza bijanye n'ingene boshiraho ibikorwa bagashiraho mbere n'abantu bo bikora mu ntumbero yo kuraba ingene bogerageza kwiyimplika bakagarukana amahoro n'ubutungane n'umutekano mu Burundi. Hanyuma rero ariko nagenda babwire ko ikibabaje ibintu vyinshi ico gihe vyavuzwe nukuri. Jewe muri iyo nama niyo narindi mu nama yo mu inama ya mbere yo mu 2017 mu kwa mbere ibintu byinshi twashitse ko twapfunditse byabaye amasigara cicaro byabaye amasigara cicaro bone byinshi hari havuze ko hoshingwa imigwi ya mbere ishobora nko gushinga ico bita charte amategeko nk'ubungenderwa ko cyangwa karanga mutima mwogenderako ivyo ntivyabaye. Bari bavuze ko hoshingwa umugwi ujejwe kuraba ingene wohuza ukanumvikanisha abantu bose bafise ivyo bapfa muri aya matati Burundi na cane cane nko mu bantu bazize iriya ntwaro y'Ibujumbura bari hanze mwo usanga bafise ivyo bapfa
hariho ijya migwi twumva eka mbere no mu migambwe iri muri za senarede burya si yororo hariho ijya migwi bavuga ko yeyemeje gufata ya mbere kugira abe ko yotana mu mitwe na buriya butegetsi buriko burica abantu abo bantu barashinzwe ariko jewe ndavye inyuma y'umwaka sinovuga ko hari ico bakoze cyangwa bashitse kuko byagumyeho ego byagumyeho n'akarorero mbere n'ikimenyamenya reka nce ngendera ku kibazo cawe uvuze ivyo bintu rero byose ntivyigeze biba hanyuma bari banavuze mbere ko hazoja nk'umugwi utangura kuvugana n'abanyagihugu bari mu Burundi nabone barabe umuganda boterera muri uru rugamba rwo kugarukana agateka k'abarundi ariko ivyo byose ntivyabaye rero iyi nama iheruka kuba yabaye ya kabiri uranabivuze uti vyaragaragaye ko bose nko mu banyepolitike cyane cyane ni Karondi Tijeri yaje mu nama ya mbere ego Karondi Tijeri yaraje hanyuma mu ya kabiri ntiyagiye si we wenyene narumva abanyepolitike atari bake batagiye muri inama iheruka ya kabiri rero je nagomba mu nkundire mu majambo make ndabivuge abarundi uno munsi kambere no mu vyateye izinjyane zatumye igice cy'umuriyoni w'abarundi bahunga abamenyesha makuru bagahunga baharanira agateka kazina muntu hariho bya bindi byo mu barundi bavuga ngo umurundi umuhisha kumwanka akaguhisha ko abizi hanyuma hakajaho na bya bindi byo kutavuga n'ukuri ubu rero nivyo vyagaragaye muri inama igira kabiri aho izo njyane bazishize habona abantu vyitwa ngo nibihangange muri za senarede mbere nka Karondi Tije yarongoye senarede mubizi imbere ejo bundi kuri minani uno munsi ugasanga aragaragaje opposition yiwe kuri bene ivyo bintu mugabo je sindiho ndamukondana ariko ashobora kuba afise ibituma hanyuma non plus ngomba gukondana abateguye bijya bintu vyatewe akagere n'abandi nabo ntawuzi gituma ariko rero aho mvugira aho nshaka guhagararira nuko bari bakwiye kwemanga bagaseruka bagashira habona ivyo batumvikanako bakanavyumvikana abadashobora kuvyumvikana bakavanako ntibagume babesha abantu ngo bari kumwe mu runani ngo senarede ngo bari kumwe mu bariko baraharanira amahoro kandi bamwe muri busanga inyungu zitandukanye kuko je ngahanye ndiko ndavuga uko niyumvira bari abarundi cyane cyane nk'abari abitwa ngo nabanywanyi b'imigambo yabo ari navyo bazize ugasanga no munsi bavundiye mu makambi y'impunzi bariko babicwa n'inzara bariko ingo ziko zirasambuka bitwa ngo bazize imigambo yo muri opposition sivyo ivyo rero birababaje niho navuga nti hari hageze no munsi ko abarundi tutangura kubivuga bari abantu bareke gufindanira ku barundi bareke kubeshana ivyo bafise bapfa nibabigaragaze canke barondere ababahuza kugira abarundi baronka gahe imbere y'inama ya forum civique yabaye murazi ko barahaciye imisi abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bari i Burundi n'abahunze bahuri Nairobi ari minani aba bahuje kugira bashobore kumvikana baze bavuge rumwe mu rugamba rugwanya ubutegetsi bw'ibujumbura mu nyuma mwabonye ko hari abavyanse baranagaragaza yuko ivyo minani yakoze atabagishije inama tuvuga ba Karondi Tije ba Frederico bavuga inyumvira ba Leonidas Atungimana twara pedigira ijambo mu nyuma baca basohora urwandiko bavuga bati bwa bundi twarumvikanye uno munsi abo nyene mu nama y'i Bruxelles iyo forum civique bati ivyo bintu vyabaye tagirishije inama none dufatiki ijya nama harico ntace yamaze ari guhuza abantu bose bagashiramo inguvu bitakunze jewe nibaza ko umuntu atovuga ngo ntaco yamaze kuko nkuko baca umugani mu Kirundi ngo ubugirigiri bugira babiri kandi tubure tupfurana ubupfu ni ikintu ngira ngo baje kwiyumvira baratevye ubundi bisanzwe ntivyumvikana ngena abantu bafise badefenda même cause abantu bafise ingorane zimwe umwe yogenda hari yagakora uwundi akagenda hari yagakora umwe ntamenye n'ivyo uwundi ari karakora jewe ndavyibuka dushitse mu buhungiro société civile kaje hamwe ikagira ikintu bise synergie d'action byarafashije kuko bitanga inguvu kandi bituma hari ibikorwa bimwe bimwe mukorera hamwe ndavye rero ivyabaye muri iyi nama iheruka hariho abagiye abandi bakavuga ati ntavyo twitaba je ndabifata nk'ibisanzwe gusa ndaba nti uruhande runini rushigikiye iki kuko muze murabe nta mugambi numwe abantu bose bawujamwo bawiyumvamwo 100%
n'ikindi novuga nuko ni ikintu ciza cyane kuko bituma abantu ubamenya intumbero. Iyo ubaretse umwe wese agakora ukwiwe hari igihe utabamenya. Mugantu nk'ivyo bigiye birigaragaza umuntu aramenya ati naka afise intumberi, naka afise intumberi, uyu twokorana, uyu ntitwokorana. N'abanyagihugu baduhanze amaso bakavuga bati kumbe bimeze gutya, naka yiyumvira uko bimeze gutya. Ubundi uwo havusanga abantu bose baza ati turi kumwe, turi mu rugamba rumwe, kandi burya umugambi utanguye ni kenshi hari ibintu mutumvikanako. Mugiyo habaye kuyaga bigaheza bikava mu nzira. Kuko nkuko Bob yavuze Jesse no bakondana ngo vuge ngo abagiye ngo bagize nabi, hari nigihe hari akantu batumvikanye ko mu cegeranyo bashikirije ciyo nama bavuze ko vyagenze neza kandi bose bavyumva ko abariyo vyagenze neza. Ko babesha barundi sinovuga ngo barababeshe kuko urumva abariyo baraganiriye barumvikana barapfundika ibintu. Abatariyo nabo urumva ntibabatinya consideration ntibabashizemwo kuko bavuga ati batarinze baza no kuvuga ko badakeneye umugambi kandi ntiboca bareka abandi kwa avansa mu gihe twobona ari ibintu bimeze neza. Mugabo sinohanura ngo nibace babareka, nibakorane nabo babumvirize kuko nabo bashobora kuba bafise ibituma kandi vyumvikana, ntihagire numwe basiga inyuma kuko hakagira uwo basiga inyuma izijya nguvu ziwe nawe turazikeneye. Nimba rakagora nabona ati ibi bintu vya uwo mugambi watanguye nabi sur defo de part cankiki nawe bamuteneye en consideration ivyiyumviro vyiwe bavyumvirize, nibumva ari ivyiyumviro bishobora kujana n'abandi babikorereko. Mugabo ni kijeno uvuga ko ari ikintu ciza cyane, abantu dufise ingorane zimwe, abantu tugomba ko ubutegetsi buhinduka, abantu tugomba ko haba igihugu c'uwa amahoro n'umutekano n'agateka kazina muntu kakubahirizwa, bose bavyumva gutyo. Ni vyiza ko baje hamwe bagakorera hamwe. Ejo ntusange nakaragiye uko warakoze ivyiwe yasohora declaration abandi bumundi mugwe ngo ngo iyo batugisha inama ntivyari kugenda gutyo, ngo ntibari kuvuga gutyo, ariko bagiye hamwe bakagira ikintu urunani rumwe. Nibaza ko vyotanga inguvu babonye kuko urumva mu rugamba hari uruha, hari ucika amaguru, hari upfa. Babonye nk'umuntu acitse intege biroroshe kumwirura, biroroshe kumuhanura ati tugenze gutya, biroroshe guhindura strategy. Ariko umuretse wenyene hari gihe acika intege akaja guma hariya. Ubundi cyari ikintu ciza cyane. Mu migwi igize iyo forum citoyen ahabonetse injyane ni mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. None ubwo ntibahereye aho bari guhereza cangira bahereje aho bari gutangurira babanze bumvikane basheho kintu hama bagende ari mugwi umwe userukira abanyepolitike atavuga n'ubutegetsi uja kora niyo migwi yindi gushwa no munsi ivyagaragaye atanjyane ziragaragara muri iyo migwi yindi. Shivuga yo baba amashira hamwe yigenga y'abadaharanira ubutegetsi ibicaro vya politike, amashira hamwe y'abarundi ya diaspora y'abarundi baba mu bihugu byo mu mahanga. Nibari guhera gutangura gutorera umuti injyane zabo abanyepolitike imbere yuko hamagara abandi muri forum civique. Ivyo nivyo vyari kuba vyiza kugira ngo ntibajeyo nabo nyene bigabuye imice kuko bashobora kubera n'akarorero kaba abandi, ugasanga n'abandi bariko barajyana, twaja mu gwaruka tukajyana, twaja mu bakenyezi ntitubibone kumwe. Mu bisanzwe nivyo bari guherako. Mugabo rero sinohava mvuga ngo bapfuye ibi canke bari guhera kuri ibi. Mu bisanzwe bari kubanza bakumvikana izo njyane ziri hagati yabo zikarangira bakabona kuja guhamagara abandi canke igasibo babahamagara nabo bahamagawe mu bandi. Nibaza ko barabatumire mu bandi, niko ndavyibaza. Nico gituma urumva babatumiye umwe wese yacavuga ati jewe sindabibona gutyo onye. Mugabo ni vyiza ibuye riserutse ntiriba ricica isuka, mucumenye ngene mukorana n'uwo muntu n'ingene muheza mukayaga ivyo bibazo bikava mu nzira. Yego Bob Rugurika twacari mu izo njyane zo mugwi w'abanyepolitike tavuga mu n'ubutegetsi ko ni wari kibazo wavuze yuko bajuragiza abanywanyi babo. Hari abarundi benshi bahunze ubutegetsi bw'Ibujumbura, bahunze amabi y'ubutegetsi bw'Ibujumbura bari muri iyo migambwe. Bizo bikwega ize n'injyane nyine hagati y'abarundi ngira cyane cyane abo bahunze bari mu buhongere bari muri iyo migambwe. Kwinjyane zihereye mu batwara iyo migambwe urumva ko zica zija no mu banyagihugu mu banyonyi babo. Oya ico kintu je nibaza ko kitazopfa gishitse yaho abanywanyi b'imigambwe ijya nk'igi iri muri Senarede ngo bashobora nabo gucanamwo canke ntibabone kumwe ibintu. Barundi ntibishobora kubashikira kuko
bobo ikibaraje ishinga no gusubira mu mihana iwabo, gusubira mu ngo zabo, gusubira ku buzi bwabo, abadandaza bakisubirayo, abarimyi bagasubira mu mirima iwabo. Ariko ingorane ziri muri abo barongoye iyo migambo nyene, kuko benshi muri bo n'abantu nta kindi bakora, bakoze politike, bamye bahemberwa politike, n'abantu rero nuno munsi baguma biyumvira ati mbega nipanga gute. Reka ndabikubwiza ukuri, bari mu byo bita ngo kwipanga. Ivyo rero byo kwipanga ukibaza bariko bipanga kugira bajehe, kugira bashike kuki, nta na kimwe bahereye kwipanga. Ugiye kubiraba harimo ico mu gifaransa umuntu yo kwita irresponsabilité. Donc kutanegwa vyankenegwa, ibintu bikenewe vya ngombwa. Mbere je novuga ko nivyabandanya gutya mugabo niho bihendera, kuko buriya abarundi barababitse. Ejo abo banyepolitiki bamwe bamwe bazosubira i Burundi, nivyashika igihugu gasubira kuronka amahoro n'umutekano, none ntibazoguma bari muri ya migambo yabo. Wibaza ko arinda azobitaba muri ya migambwe mu gihe bazi ko mu buhungiro babafindaniyeko. Rero nibaza barundi uravye no mu mpunzi, uravye uzorabe mu makambi y'impunzi, abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abaki bafatanye mu nda. Abanywanyi b'imigambwe ya za Prona, Frodebu, MSD, FNL uzogenda mu makambi yo muri Tanzania, mu makambi y'imahama mu Rwanda, urabe abo bahutu, abatutsi, abatwa, ba FNL, aba Prona, ba MSD bafatanye mu nda kuko basangiye ibibazo. Barundi bakeneye umurundi w'ijunja, umuntu w'umushinga ntahe yoza akabakura muri ubwo buja, atarabe inyungu ziwe ati mbejo nzobiki. Kuko no munsi ibihari muri abo basenaride bose baguma yumvira ngo mbe nzobiki, ngo mbegeje ngo nkurunziza ngo nitwagira ibiganiro ngo hakaba leta imfata kibanza. Ivyo rero niho bariko barihendera, kuko niyo leta mfata kibanza ntayazobaha mu gihe azobona bigenza nk'udusimbira bavyita udusimbira hamwe kumbure. Ico rero nje nashaka kuvuga, sino nashaka kubwira ko nibaza ko abanyagihugu canke impunzi, abanywanyi bijya migambwe ntabwo bazocana mu kubera bari abagabo bari Buruseli canke mu bindi bihugu bitandukanye. Gusa kumbure tukiri kuri ico, hari abantu bibaza ko amayeri barimwo, ubuganiro bwo mu gifuri baba bariko baragirana ba Nkurunziza, abantu bibaza ngo ntibabizi. Mugo bakibagira ko barundi bo atari bijuju. Hari abantu bibaza ko ari incabwenge. Ejo rero bakaguma bibaza ngo jewe ngo nzogumanira ijambo. Hari abantu ejo uzosanga muri abo nyene atajamba gifise n'imbere y'umunyagihugu. Ubwo turangize iyi nkuru ikibazo, ana nawe urafite icizere yuko abarundi bahunze nabo batazushobora gucanamo nkuko bakuru babo barongoye imigambwe barimo bariko barabigira. Je ndavyizeye kuko ingorane umuntu agenda aracamwo uko imyaka ihera, arabona ibintu ko bimeze, ariga ku banyepolitiki bamurongoye ingene bameze, hama bikamucisha ubwenge. Uko amenya umuntu rero niko avuga ati jewe nzi ngaha mu buhungiro kubera ibi nibi. Arabona umuntu ariko aramurondera amahoro vy'ukuri, n'ubundi ariko novuga ko bitamazigzage kugira yishikire ku nyungu ziwe. Uno munsi biramaze kubonekana. Hari imigwi imwe usanga yandagazanya tuhereye nko muri Sinarede, barandikanya makete ugasanga barateranya makete, barateranya amajambo, baragize iki. Hajya abanyagihugu barabibona. Abanyagihugu naho tubafata ngo ni bijuju canke sabana, baraciye ubwenge. Nk'umuntu wewe yahunze ari muri izi ngorane zo mu buhungiro tubona, tuzi twama tugendana minsi yose, mukayaga ukavyumva. Nibaza ko adazosubira guhendwa n'umunyepolitike, kuko baraca ubwenge, barabona aho bari, barumva amakuru, barumva ibintu hirya no hino, akavuga ati ivyo ari byo byose ibi bimeze gutya. Nibaza ko nta munyagihugu azopfa guhendwa canke ngo ariko aracanamwo, canke tureke n'abari mu buhungiro n'abari mu Burundi, kuko n'abari mu Burundi ni ukubera ijya ntwaro y'agacinyizo gusa. Ubundi nabo nyene iyo muhuriye hanze, je naheruka hanze muri Burkina Faso, narahuriyeyo n'abarundi, ugasanga murayaga akakubwiza ukuri ati ubundi hanze ndashobora kuvuga, mugabo ari indani ntavyo yovuga kubera iki. Yego twizere yuko izo njyane ziri hagati y'abanyepolitiki atabwemo n'ubutegetsi zohera bagashira imbere inyungu y'igihugu. Tubandanye n'inkuru ya kabiri, umugambwe cndd waratiye Petero Nkurunziza uti ni Imboneza yamaho.
mwaravyumvise n'ivyakurikiye injyane no kuvuga guharira hagati y'amenyesha makuru na n'umugambwe cndd vyerekeye ingene ico kintu cyo kwitwa mu gifaransa. Ana mbe waratangaye wumvise umugambwe cndd ufashe ingingo yo kwatira Petero Nkurunziza ikamugira imboneza yamaho? Jewe sinatangaye nari ndabirindiriye kuko ico onye sico conyene cerekana ko mu mugambwe cndd bafata Pierre Nkurunziza nk'imana yabo canke nk'ikimana. Ni ibintu vyinshi vyagiye biraba vyerekana ko mu mugambwe cndd bamutwarira kwijanja, kandi ivyo vyose biriko biba kubera iki? Biriko biba kubera kwa gushaka kwereka makungu ko mu Burundi bakomeye, bafise indongozi nziza, bafise bigahera ku bushimwe bagenda bararonka gauche droite banegosia bagirante. Bijya vyose je ntivyantangaje kuko bari muri rwa rukurikirane rwo kwerekana mu makungu ko mu Burundi bafise igitangaza c'umupresident, bafise umupresident ngira ngo bose bubaha w'ijunja n'ijambo, umuhanuzwa jambo. Hama ikindi ni nzira yo kugumiza abanyagihugu mu novuga gute birangoye kuvuga mu Kirundi, kubagumiza mu sinzi ko novuga mu gifuri. Hamwe abona ati umunsi yavuze niwe mboneza, niwe dufise wenyene, nta wundi numwe ashobora kumuja hejuru ngo avuge ijambo asokorora iciyumviro. Bikantangaza rero ngana batabibona abari muri kuko nibabigira gutyo onye anjuru bazaza kwikangura basanga ataco bakigarura. Muri humura marabikoze ko cane muranerekana niyo ingingo yavuye, iyo ngingo yafashwe n'ukuri n'abanywanyi b'umugambwe yafatiwe hehe? Ni bande bafashe ingingo yo kumwita imboneza yamaho? Mu bisanzwe muri urya mugambwe wa cndd nuko tuwita umugambwe, ariko ugiye kubira abantu ukora nk'umugambwe nta ngingo zifatirwa ngo muri komite cyangwa iriya cyangwa ibyo byose bavuga ngo muri conseil des sages. Nukuri twe genda afise abagenzi bari muri urya mugambwe, mbere no mu bari mu nzego nyobozi barakubwira yuko nta kintu na kimwe cy'ingingo gishobora gufatwa atari Nkurunziza akizanye. Rero tukirero kuri rya ngingo uvuze ngo y'umugambwe ni Nkurunziza yisimboneza, ariko ngira ndababwire icari cinyegeje inyuma yabijya. Mu bisanzwe ningwana ngo gareka ndabereke ko nko ku makuru dufise Nkurunziza bujya imbere yo guhonyanga ivy'amabwirizo ashingiro vy'amasezerano yarusha yabanje guhonyanga amasezerano y'umugambwe, kuko benshi ntibabizi ririya fungwa rya Rajabu canke bakamukura ku ntebe y'ukurongora umugambwe mu 2007 mu bisanzwe vyari vyerekeye amatora ya 2010, kuko mu masezerano yabo hagati mu mugambwe bari barumvikanye, kuko n'impanuro bari barahawe n'umugambwe ANC muri Afrique du Sud kugira baze bagerageze gutwara neza. Bavuga ati mwe murashinga program hanyuma mufate indongozi zitandukanye, umwe wese agenda aragira imyaka 5. Buriya mu 2010 vyanuganurwa ko ari Rajabu yoba yari kwitoreza ku mugambwe mu giti cy'umukuru w'igihugu. Hanyuma rero abandi bakavuga bati Rajabu yavyifashamo nabi, kuko imbere yuko na 2010 hagera yaciye atangura kwigenza nk'umukuru w'igihugu, agashaka gutanga amategeko no ku mukuru w'igihugu, yari ko arimenyereza n'ibisanzwe. Hanyuma rero bati Nkurunziza aca aramwirahira, ntihagibona yamukuye akanamushira mu ibohero. Mu 2010 rero Nkurunziza aca aragira yamandigira kabiri. Ayigize mu mugambwe bati ntaco hajya byaravuze ko baje verifier bose byaranugwarwa ko bashobora kubipresenta, ariko mu 2010 arahishira mu mugambwe kaba kamizwe n'ingoma. Rero mu 2015 murabona ko hoho ntiyahemukiye umugambwe gusa, yahemukiye abarundi bose. Aho nyanga amasezerano yarusha, aho nyanga bwiriza nshingiro yitarika ku ntebe y'umukuru w'igihugu bugira gatatu. Uno munsi rero nivyo ngira dushike ko ahanyi iyi ngingo yo kwitimboneza. Mu bisanzwe twari twaronsa amakuru yuko kajya karama yahamagaje k'ingozi niwe wenyene yagahamagaje, kuko si ikoraniro ry'umugambwe. Mu bisanzwe murabizi ingingo zikomakomeza umugambwe zikofatwa n'ico bita kongre. Rero kajya bagize ngo ni mini kongre, hanyuma rero baca bavuga ngo yahamagaye abantu 6 ku ntara. Abo rero ugasanga harimo nk'umuyoboye umugambwe, umusekretari w'umugambwe. Abo rero ni bagiye gushira hariya mu ikomine iwe Ibuye, hariho abo aba yahaye mu kanywa babo ingingo baza kuvuga. Nihajya rero mu bisanzwe bashaka gushinga ico bita komite y'imboneza.
muri iyo komite y'imboneza rero bashaka gushingamwo abantu basanzwe ari abantu b'abayoboke ba Nkurunziza bamwe bameze nk'impumyi ari bazotanga amategeko harimo abitwa ba gihahe muramuzi bo mu Kirundo, harimo abitwa ba Ngrebere bo mu Cankuzo, n'abantu bavuzwe cyane mu bintu by'ibikorwa bibi by'uhohotera abantu, harimo abitwa ba Ciza Jean Bingozi, bamwe ba Gerazi Ndabirabe, n'abantu amakuru dukora muri cndd avuga yuko ari abantu badafise kwiyumvira kunini na cyane cyane iyo hageze gushira mu ngiro ibyo Nkurunziza basaba. Hanyuma rero iyo komite niyo mu bisanzwe ari kujaho, hanyuma iyo komite bagaca banavuga ko irongowe kujye nyene bamwitana nyene icubahiro imana yabo Petero Nkurunziza. Iyo byategekanya ko baca bashiringa amategeko y'umugambwe mashasha avuga ko iyo komite y'imboneza ubu kujya bavuze ko Nkurunziza ari we bazogenda kuvyimviro vyiyo, bavuga ko iyo komite nivyo bari bateguye ko iyo komite ica aba ariyo izohora itanga umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu. Kubera no munsi biravugwa ko abagize ya conseil de sage ariyo yahora itanga abakandida. Uno munsi biravugwa ko hari abantu Nkurunziza atizeye ko mu 2020 bazomuhurizako, akabona ko ashaka kugira zangorane nyene zo mu 2015, nico gituma ariko ashaka gushinga kandi kagwi baha ububasha bwo kuzomutora na kandi rero agomba kwishingira. Naho rero hari ikindi naco Nkurunziza nta gitangaje kuko ndagiranya rutse mpeze, nta gitangaje kuko muri uko guhemukira abarundi yamye ashaka kwishira mu kibanza cyo hejuru. Muri uko kubesha abarundi urazi ko yivugiye ko wewe atatowe n'abanyagihugu Imana yarera mu ibwiye ko azotwara. Jewe kubera ntashaka kwataka ukwemera kw'abantu, birashoboka ko ashobora kuba yararose akabibona canke akabyumva mu byinyo byiwe, ariko none iyo Mana yamubwiye ko azoheza ryara, none iyo Mana niyo yamubwiye ko azoguma yica abantu, iyo Mana niyo yamubwiye ko azoteza ugwimo mu Burundi imiliyoni n'imiliyoni zigahunga, iyo Mana niyo yamubwiye ko azotegezwa gushira uburundi mu bihugu vya mbere ku isi bikenye. Urumva rero naho nashaka gushika bikwereka yuko Daire James Amakenga kuri ibi bintu bariko baravuga ngo vye gushira ibibuye Igitega ngo ahantu bazohora bakoranira uko umwaka utashe, ibi vy'imisi ya kane bariko baravuga. Je nibaza abarundi barakwiye kugaba Nkurunziza ashobora kuba afise akamana kiyo, ariko arashaka gushira mu barundi. Ivyo rero ni extrêmement grave, ni danger kuko igihugu cy'u Burundi kizohakura amahano menshi, ariko sinzo kwizera kwiwe niyo Mana yiwe, ariko jewe ni Imana nzi kandi Imana dusenga, si Imana y'ubwicanyi, si Imana y'ubusuma, si Imana yo kwangaza abo mudasangiye ivy'imwe. Yego mu kurangiza umwanya uratujanye mu ucagagwenega ana kuko bamwati bakamwita imboneza, Bob aje avuga yuko vyafatiwe ari ingingo yafatiwe mu kagwi atari kongre y'umugambwe yafashe iyo ngingo. Ubwo nizova bimucanishamo n'abanywanyi b'umugambwe cndd. Nibaza ivyo mucanishamo vyo ntivyobura. Ngarutse ko yatiwe nako kagwi, uretse ko yatiwe n'umugambwe we wose, si abarundi bose bamwatiye, kuko abarundi turazi ngene abatira abami kuva kera ngene vyagenda, kandi ngira ngo n'umwana yobibona ari muri gwa rukurikirane rwo kugomba kuja hejuru kugira ngo intwaro y'agacinyizo ishinga imizi mu Burundi, kuko turavye abaprezida bagiye barashira izo ntwaro z'agacinyizo imbere nk'aba Idi Amin Dada, reka tugenda aha muri Kongo hatwegereye, Mobutu yarahinduye izina yita kuko mbendo Mobutu sesese ko kuko mbendo wazabangwa kirafise ico gisigura, ariko arerekana nyene ko atawundi numugeriye ngira ngo atanumwe yoza mu amutsinda kugira umunyagihugu wese yumve ko ari hariya. Na Nkurunziza niba bariko baragira ivyo rero ni uburyo bwo kwerekana ko ari hejuru kugira ngo ya ntwaro y'agacinyizi igumeho. Ejo ni yavuga ati ni jewe nitoza nta wundi yitoza, bacha bavuga ati yari vumereye Serogide Supreme niwe afisi intuze ya nyuma. Nimba bashizeho uyo mugwi ngo nimboneza akavuga ati uwitoza nuyo, babifata gutyo. Nibaza rero ko abarundi bo kanura kuko nimba ari karagira ivyo wonye ntiyatiwe n'abarundi bose, kuko se abarundi bose bamugize imboneza. Kandi mpega uravye mu gihugu hari ubwicanyi, hari amarira mu bantu, hari inzara, hari uwo muntu yo aho kubanza gukemura ivyo bibazo kugira ngo igihugu ciwe kibemwe amahoro, kibemwe umutekano, umuntu avuga ati iki gihugu n'ukuri ni paradis, unamushize no hejuru uvuga utego marabikwiye kuko turabona ivyo yatumariye. Mugabo no munsi Burundi buracarimo ingorane, hari abadashobora guhonyoza ikirenge Burundi, n'ababayo ni wa wundi abayo yunamye avuga ati n'umugore wanje, hari nabo turungikira inzamba ngo ayumviriza muri toilette
hati umugore yomenya ko numviriza inzamba iyo bingorane kuko n'ababana mu rugo umugore n'umugabo atacizigirana yavuga ati arashobora kuja kundega we wumva ico gihugu twoca uno munsi dushira abantu hejuru ngo tubagize imboneza mu biki numva umengo nta mu ngorane ivyo numva ikiganiro caryoshe bwane niho kirangiriye ko umwanya wakwiye kandi ndabashimire kubona amashoye kwitaba mugashikiza ivyimviro vyanyu kuterekeye amakuru yo mu Burundi ndonge ndashimira kandi aba ari mu buhinga bw'ivyuma namwe bwe mwese mwadukurikiranye ndabise ko cari ikiganiro ca 21 ca Club de la Presse irindi sango ni ku munsi wa gatanuza